Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muhereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyafrika mu bihugu bitandukanye: Kenya, Zambia, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, mwese bivanye naho mudukurikirana muherereye, ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, turaza kubabwira ku mutekano w'igihugu cacu c'u Burundi aho bisha bitera bishika, nayo kandi turababwira ku matora ariko arategurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, uburorero n'ukungene imyiteguro y'ayo matora iriko iragenda. Hanze y'igihugu cacu c'u Burundi turababwira kandi ku mutekano w'ibihugu vy'akarere. Mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, abasoda b'u Burundi bariko barakora ibikora inka, bariko baragwana bacungera igisagara ca Uvira, kandi bariko barafashanya na Wazalendo kugwanya abansi. Umwansi bavuga rero n'inyeshamba za M23 ziriko ziragwanira ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho rero bariko baragwana baja mu gisagara ca Bukavu, naho bariko baregeza inyuma inyeshamba za M23, naho nazo zitaboroheye cane ko ntawuhakura izitamurya, kuko ngo M23 nayo iriko iragwana, kandi harimo benshi bariko barafatwa ari bazima mu basoda b'u Burundi na cane cane mu nyeshamba za Wazalendo. Turaza kubabwira kandi Olivier Nduhungirehe, uyu ni umushikiranganji w'imigenderanire myiza mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Uyu yahaswe ibibazo ku bijanye n'abasoda b'u Rwanda bavuga ko baboneka muri Kongo, bafotowe n'ibigendajuru arivyo bizwi ku izina rya satelite mu rurimi rw'ikinyamazuru, bavuga ko rero bagaragaye muri Kongo. Ivyo byose akaba ari ibibazo yaciye yishura, navyo tukaza kubabwira inyishu uyu mushikiranganji w'imigenderanire myiza n'amakungu mu gihugu kibanyi c'u Rwanda yaciye yishura abo bazungu ariko baramuhata canke bariko bamubaza ibibazo nk'ivyo ngivyo. Amakuru yacu nido mu kanya, sangwe kaze, ndabaramutse ndanabasuhutse. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira rero, reka nsubire ndabahe kaze muri aya makuru yacu azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho rero umutekano uriko urabandanya guhungabana, cane cane ko ngo imbonerakure nazo zasubiye kwambara impuzu nk'iz'igisirikari. Ni mu gihe mu minsi iheze vyari vyaciwe bavyamaganye, bavyanse abategetsi bivanye n'umutekano mukeya imbonerakure zahora ziteza, n'abandi bikika mu kiza bakambara imyenda isa n'iy'igipolisi n'impuzu zisa nk'iz'igisirikari. Kuri uno munsi hasubiye kuboneka amafoto y'imbonerakure, amasanamu atandukanye zambaye impuzu zisa nk'iz'igisoda c'u Burundi. Ivyo bikaba biriko biravuga ko rero umutekano ugiye gusubira guhungabana, nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Benshi bakaba bariko bariyamiriza izo mpuzu zisa n'iz'igisoda ndetse n'iz'igisirikari
imbonerakure ziriko zirambara. Ni mu gihe mu ntara ya Kirundo abanyagihugu abadandazi bariko baribwa barabomoregwa amazu yabo y'ubudandaji kandi bakavuga ko atabandi babomora ayo mazu n'imbonerakure zirara zikizura muri ico gisagara muri komine Kirundo n'intara ya Kirundo. Ni mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi, ngaho nyene abo badandaza bakaba batabaza igipolisi n'igisoda n'izindi nzego zijejwe umutekano n'abandi vyega bose kugira ngo batabare iyo komine ya Kirundo kuko imbonerakure zagisibije nk'uko amakuru ariko aragenda aturukayo agenda abishikiriza. Nayo rero haravugwa injyane mu mugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe aho rero ibihangange biri muri uyu mugambwe bitariko biravuga kumwe. Harimwo injyane zikomakomeye cane zivugwa muri uyu mugambwe zishingiye canke zifatiye kuri Evaristo Ndayishimiye na Colonel Reveriyano Ndikuriyo asanzwe aramutswa uyu mugambwe wa CNDD FDD, akaba ari we munyamabanga mukuru w'uyu mugambwe nk'uko biriko biragenda bivugwa. Rero Reveriyano Ndikuriyo ntashaka kurekura, ntashaka kuva muri ico kibanza co kuba umukuru w'umugambwe CNDD FDD. Rero ibintu bikahava bitera injyane hagati y'umukuru w'igihugu na Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo akaba yipfuza kuba umukuru w'igihugu, ariko Evaristo Ndayishimiye nawe akaba abona ko atorekura ico kibanza co kuba umukuru w'igihugu. Bamwe mu bajenero nabo bagashigikira Reveriyano Ndikuriyo, abandi mu kagwi k'inararibonye nabo bagashigikira Evaristo Ndayishimiye. Vyanashitseho Reveriyano Ndikuriyo ahabwa ishano agomba yicwe. Umwe mu batanga buhamya canke abatanga intahe y'ukungene Reveriyano Ndikuriyo yarahagaritswe, yarafashwe, aho yishikanye kuja kuvuga ukungene naho vyabereye kugira ngo baroge Reveriyano Ndikuriyo n'ababigize bose, ababigizemwo uruhara rukomakomeye cane, akaba ari umutegetsi mukuru. Bavuze kandi ko uwo mutegetsi mukuru avugwa atawundi ari umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye, niwe avugwa ko yagize uruhara mu kuja kuroga Reveriyano Ndikuriyo nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Benshi bakaba bibaza ico Reveriyano Ndikuriyo adaheba ivyo kuguma ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nk'uko biriko biragenda bivugwa. Tuvuye kuri izo njyane n'umutekano mukeya watejwe n'imbonerakure ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka dusimbire gatoyi hakurya y'igihugu cacu c'Uburundi, ngaho ni mu burengero bw'igihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibintu ntago vyoroshe. Wazalendo, inyeshamba zasubiye kuboneka ziriko ziragwana, aho ziriko ziragaba udutero tworoheje ariko zigahura n'inyeshamba za M23. Izo nyeshamba zigashobora kwivuna umwansi, aho zafashe benshi bakiri bazima bagihema nk'uko amakuru ariko aragenda bivugwa. Hakavugwa ko kandi harimo n'abasoda b'u Burundi bari kumwe nabo wa Wazalendo, ariko harimwo abasoda babiri b'u Burundi bafashwe ari bazima. Abo basoda bakaba batabaza igihugu cabo c'u Burundi cabibarutse ko ari co kigomba kuja kubakura ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kuko biboneka ko leta ya Kongo ititaye ku basoda bayo, na cane cane ko FARDC yo ibandanya guhunga. Abariko baragwana ni abawazalendo bonyene, nibo biboneka ko bakunda igihugu cabo ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Baravuga ko rero imigwano yumvikanye mu
gisagara ca Goma aho humvikanye urwamo rw'inkoho ziremereye cane bariko baraja kugwanya FDLR n'abandi bawazarendo n'abasoda b'u Burundi bari muri komine ya Nyiragongo mu kirunga ca Nyiragongo nyine mw'ishamba ry'ikirunga ariho baherereye. Gushika mangaya tubaye duhagarikiye amakuru yacu ngaha. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugakoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, turabakunda cane ndabikebanuye naho mu kanya mu makuru yacu ataha.